bamwe ngo yagwaye ngo ngiye kumuramburasa none uri ngani umva ko ari ubuntu bw'Imana. Rero Imana yatugiriye neza, yatugiriye ubuntu, nukuri ndanezerewe cyane. Ndanezerewe kuko iki gihe twari twacifuje cyane, none Imana itugiriye neza. Rero nkuko mwabyumvise, iyi ni association yitwa Bethesda pour le salut de la famille. Nukuvuga ni association ihurikiyemo abakenyezi bifuza yuko ingo n'imiryango yobaho neza, byogenda neza. Yesu nashimwe. Si association itanguye vuba, ariko twashishikaye dukora buke buke, dukorana turaba mama gusa, kenshi turigishanya, turahanurana, turafashanya ingene twokubaka ingo zacu, kandi byagenze neza cyane. Nukuri twagiye turaronka intahe ingene Imana yagiye ikora neza mu ngo z'abantu benshi, twagiye turabana. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero imaze kugenda gutyo, twabonye ntitwogarukiriza kuri twebwe twenyene ngo tugume twiga twenyene, reka dukoreshe n'ibyo twize, reka dushemo n'abashinga ntahe bacu. Yesu nashimwe. Abashinga ntahe batwitabye, Yesu abahumugisha. Nagomba muhaguruke tubakire ku giti cyane abashinga ntahe gusa. Yesu abahumugisha. Yesu abahezagire cyane. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turabahaye kaza muri association Bethesda pour le salut de la famille. Mugumemo. Yesu nashimwe. Muwanguke kujya mu amahanga. Abo rero n'abamambri ba Bethesda pour le salut de la famille. Mama Vanino ushaka guhaguruka, mwaritanze mutiziganya kugira ngo tube turahaha. Anje narabakomeye. Yesu aheza. Rero waruka turavuga tuti naho twosenga, naho twotera imbere, ariko abana bacu barakwiye kwigishwa inyigisho zo kumenya Yesu, zo gukizwa, kuko bibakwega ni byinshi. Rero nabo turabakoranya, turamaze imyaka tari mike tuko turakorana, kuko iyi association yacu yabaye agréée tariki 13 z'ukwa gatanu 2020. Niho twaronse agrément, dukora ku mugaragaro, tuja mu mategeko. Ubundi twakora gutyo gusa, tugakorana nk'abamama, tugasenga, tukigishanya, mugabo ntitwari tuzwi n'amategeko. Ariko uyu munsi turazwi n'amategeko kuri tariki 13 z'ukwa gatanu 2020, niho twemererwa gukora ku mugaragaro. Rero twagiye turakora ibikorwa bitandukanye, Imana idufashije, twagiye turakora ibikorwa bitandukanye. Muri 2022 niyo twatangiye gusohoka cyane, tugenda gukora ibikorwa by'ineza. Yesu nashimwe. Mwebwe benshi barabizi ko hari abantu bagiye baradufata mu mugongo. Imana ibahumugisha. Twaratangiye tujya kuraba irerero ry'imfubyi. Ico gihe byari biteye ikigongwe, hari abana barenga 100 kandi badafise n'uburyo bwo kubaho. Ico Imana yadutera iteka, turabitegura neza, turagenda, turaronka amata, turaronka ubuyi, turaronka umuceri, turaronka isukari, turaronka byinshi bikwiye ko umubyeyi aserukana ahantu hari imfubyi. Imana iradutera iteka. Ico gihe hari muri 2022, kandi turatuvuga tuti tuzogaruka kubaraba, turabasezeranira, kuko twabona ko ari abana bakwiye gufatwa mu mugongo. Hanyuma 2023 twaciye twiyumvira ku bakenyezi bafunzwe, barakoze ibyaha cyangwa batabikoze, ariko ko bakwiye kuronka bagenzi babo, bene wabo, bakwiye kubaremesha, bakabatera intege, bakabatera ibyizigiro kugira ngo bashobore kwihangana no kumva ko bazova mu gasho. Hari muri 2023 tuduca turagenda Igitega, prizo yagutse cyane, hari abantu benshi, abamama, abakobwa, twaratangaje. Hari n'ibyo nabonye ntari nzi ko bibaho n'ukuri, ariko icyo gihe Imana yatugirira neza, turabaremesha, turabwira ijambo ry'Imana, turavuga tuti uko nyene mubonye tuje mutari mutwiteze, niko muzobona Imana ibakwiye muri aka gasho mutabyiteze. Nukuri mu nyuma yaho harabaye ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Imana ihabwa icyubahiro, dukomere Imana amashi. Kuko icyo gihe benshi bakiye barekugwa, Imana ishimwe. Hanyuma 2024 naho twarasubiye gushitsa ryasezerano twari twasezeraniye imfubyi yuko tuzoza
kubaraba ubugira kandi twashoboye gusubirayo n'ibyo rero by'imfubyi twaranezerewe tugitangura gutegura igikorwa cyari kigoye cyane kuko twebwe nta shyirahamwe riko riradufasha ariko n'abamama twagiye hamwe tugakora mu mifuko yacu tukagerageza kugira ngo ingo n'imiryango ibigubwe neza. Yesu nashimwe. Twarashimiye Imana yadufashije tugashobora gusubira mw'iryo rerero twari twatangiye kwibaza ko bizotugora mugabo hageze kuko nukuri kujya Yesu avuga ati ndise w'imfubyi umugabo w'abapfakazi nukuri twararonse ibintu uciye Imana ukamutegura turiko turategura yo ati nanjye shiriramwo ukabona guhaye amajana 3 ushiriramo akaguha amajana 5 turagura mata France turagura masa byinshi cyane ku buryo imodoka twafashe yararengewe iruzura hanyuma twumva hari n'imodoka yo muri iyo ntara iri ngaha duca turasaba baradushiriramo bimwe byananiwe kuja muri iyo modoka. Yesu nashimye. Muri Imana yagira dufata mu mugongo iragahimbazwa ntidufise igende dushaka kwishimira. Uyu mwaka naho turafise ubundi mugambi wo kuraba abapfakazi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri nirira imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo. Yesu nashimye. Nimba we ufise umushinga ukaba ufise umugore mukabura n'amarushwa kanaka iyumvira umuntu ari wenyene afise abana afise urugo rwa wenyene ariko arakora n'amarushwa ahirwa. Niyo mpamvu Imana yabavugiye cyane yavuga ati imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo tumurare. Yesu arabicyubahiro. Rero turashimira Imana ko yadushoboje ibintu twizeye yuko izona dushoboza no kuraba abo bantu b'abapfakazi izotugirira neza tuzobana nabo kandi nabo ndazi yuko Imana izodufasha bikagenda neza. Rero Yesu umwami, Yesu aradukunda, icyo gituma twiyumviriye tuti ibyo ari byo byose urugo ni ikintu gikomeye cyane. Reka rero turondere inyigisho zo kudufasha mu ngo zacu kugira ingo zacu zigende neza. Undi yaravuze ati urugo rwiza nakajuru gatoyi hano mw'isi. Yesu narashimye. Amen. Urugo rubi nago nakagehenomu gatoyi hano mw'isi. Urumva rero naho ko bari gatara akagehenomu karagoye. Yesu narashimye. Rero ndashimiye cyane ko yadushoboje Imana ko yadushoboje gushika ku integuro Imana yakoze iyo turiko turabitegura menga bibabi bitoroshe ariko hamwe no gusenga hamwe no kwizera Imana nukuri tubona ko bigenda neza. Rero ijambo ndabatuye ni ijambo ry'umuzidavuga ngo dushimire Imana kuko ari dushimire Uhoraho kuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe z'amahirwe bidashira. Yesu nashimye. Izi mbabazi zakuzanye no munsi, izi mbabazi zanzanye no munsi tuzishimire kuko zamaho ibihe bidashira. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nibaza yuko ibikuru byo biranga iyi association nabibabwiye dukorana kenshi twebwe twisunza amakonje ya leta kuko abantu benshi bararonka akaryo ukaje usanga ntiwarafatiwe n'akazi umuza arabuze akanya kubera ikonje. Rero niyo mpamvu mwabonye twabishize ku premier jour ariko twasanze ku premier jour abantu benshi bajya muri défilé bigaca bibagora ariko Imana izogenda imitwigisha ingene twobigenza by'ukuri. Turaye kaze rero aba bantu baje kudufasha no kuri Ida na Arno muhaguruke tubakire mu by'umwihariko. Turabakiriye cyane mu izina rya Yesu. Aba bantu ntibatugoye kubera ibiri muri bo birabogaboga. Yesu nashimye. Twakize kubabwira kandi twababwiye kera cyane mugabo bati kuko hariho twari twiyumviriye mbere mugabo Imana yari yatumbereje abanyene ariko tubabwira no kukanya menga asigaye akanya gato ntibatugoye ntibigeze bagira ngo reka tuje kuraba urya bavuze ngo yegome. Haleluya. Yesu ashimwe. Nimu bakamera abashyize abantu beza kandi azi yuko hamwe na Kristo Yesu arabakoresha ibikomeye. Umuntu wese aza kugenda afashe strategy nshasha yo kubaka urugo rwiwe. Aza kugenda avuze ati guhera uyu mwanya ahantu ngira mpindure cyangwa ngira nongerere. Sivyo?
ego kubera ubutunzi Imana yarabushize muri bo turabahaye ikaze cyane. Yesu abahezagire rwose, kugira umugisha mwinshi. Mwarakoze kuyoboka, mwarakoze ko ari umuntu ashaka kukuranda serivisi mbwa yakugoye, sibyo gaye akakuranda serivisi mbwa yakugoye, ariko twemwe tugomba urana tweko ko turakura, sivyo? Mu minsi mike jewe nzoba mwije imyaka 34 ya mariage. Urumva rero sikere no kenzuti haraho yara bihurirana nka celebra ngaha. Yesu nashimye, ariko uyu munsi ntibyahurira, ariko ntacu ababizi tuba turi kumwe barabizi, kuko ni ibintu bidasanzwe. Nambuhe umazaganya umwaka umwe n'umupfasoni wawe cyangwa n'umushinga ntahe wawe, sigihamana. Je narumvise n'urugo bagize mariage iryo joro nyene umushinga ntahacana, mwabyumvise? Iryo joro nyene barabivuze hamwe n'umushatsi ukuvako, ariko mu maranye 2, 3, 4, 5 twebwe 34 ntimumva ko ari ibintu by'igitangaza, kandi turacakundana, kandi turacashima Imana hamwe. Kandi ndacamubona nkamwumva n'umusheri wanje. Haleluya! Hariho abantu batakibabona ko ari abasheri, n'umusheri wawe rijya jambo mwavuganye. Haleluya! Hari icyo twasezeranye, hari icyo twavuganye, tukivuganira imbere y'abavyeyi, tukivuganira imbere ya leta, tukivuganira imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana. Kijya kintu rero niwumva ikintu kikubwiye ngo uyu muntu vrema ngo urabona ndavuga ibintu akavuga ibi, uzuvuga uti kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Hamuco uvuga uti ndacamukunda, ubwirisha ati ndacamukunda n'uwanje. Yesu nashimye, n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zadushitseko. Amen. Yesu nashimye. Novuga byinshi ntatwara umwanya w'aba bantu. None rero reka ngeza kuko numafise umunezero mwinshi wo kubabona ingo zikiri nto. Les jeunes couples murakeneye kuronka inyigisho kugira ngo mu muco mu muco ugende umurikira amahanga, abantu bose bamenya agakiza ka Kristo Yesu. None rero kwa kubakira no kubabwira ishyirahamwe ryacu, Imana ibahezagire cyane.
uko yabivuze umutwaro w'umuryango ni munini muri twebwe. Imana irashobora gushyira umutwaro mu muntu ntanabimenye. Igituma mvuze uko ubu turabizi ko tuwufise, mugabo hariho imyaka tutari tubizi ku rugezo tubizi uno munsi, kubera mu rugendo rw'ubuzima mukunzi wanje tumaranye, turavuze ko dukwiza imyaka 11 twubatse, ariko muri urwo rugendo tumaranye izo bibaye 15, kuko ku munsi twasezerana ego ko tugiye gutegura urugendo rwo kuzobana, nayo itariki twagiye ko mariage. Nk'ubu ibaye 11, izo bibaye 15 turi kumwe muri urwo rugendo. Urugendo rwo kwitegura twarubaye mu myaka 4. Hama icyo gihe twari dufise umutwaro w'umuryango, kuko mu nyuma niho byagiye kudutangaza, kuko urwo rugendo twarutanguye twayagishije ababyeyi, turagomba kujya mu bintu tuzi, mu turere. Icyo gihe bubatse ku myaka novuga mike ugereranije n'abandi, mariage yose 25, ni kuvuga yuko nagiye kumusaba ko tuzobana mu 2021. Hama muri icyo gihe azamaze imyaka 2 nkorera amafaranga, hama ndagenda ndegera Mutama amaze kubinyemerera, kugira ngo njye mfise umugambi baradusengera Imana, musanze Imana ibirimo mu turere, nawe nabigira ikiwabo. Ibyo tuvyiyumviriye ko niho twagiye gusanga hari icyo Imana yashize ku mutima, kuko byadufashije kwitegura no kumenya umuryango icyo ari cyo. Ndibuka yuko icyo gihe twaragerageje kurondera amakuru dushobora kuronka yerekeye umuryango, ntiyatworohera kuronka, ariko dukurikiranye ku iradiyo turumva ko hari ikiganiro bita Yaga Twubake cyari ku iradiyo y'u Burundi. Bamwe baramuzi n'uwahigiriye ishi Madamu Robios Kagayo, ubu ni nk'umubyeyi wacu, twavuye tumenyana mu nyuma. Dusanga hajya niwumva ikintu Imana ishyize ku mutima wawe uzugikore, kuko ntubuzi kizotabara. Ikiganiro yakoze nicyo cyatubereye umushinge kuri twebwe. Umubyeyi akuze amaze imyaka 40 mu rugo, mba ninaribonye. Igituma mvuze uko niwumva ikintu wokora uzugikore, twagiye tumaze kumenyana dusanga si bisanzwe. Imana irafise ingene ishobora guhuza ibintu, ukiyumvira ivyo ingene vyagenze ukabibura. Nasanze itariki je nashikiyeko ku isi ni nayo nawe ntiyashikiyeko ku isi, andusha imyaka 30. Itariki umushinga ntahe wiwe yashikiyeko ku isi niyo madamu wanje yashikiyeko ku isi. Twagize ubucuti tutaranabimenya, ari wabo nanje ndi iwacu, saa 3:30 y'ijoro bagashiramo icyo kiganiro ari ku wa gatatu. So kucumviriza gusa, twari dufite telefone butari bwo Samsung, tukaca enregistra kugira ngo tuze tugire débat kuri cyo duhuye. Kandi twarabibika n'ubu turacyabifise. Ndashobora no kubacishirizaho gatoya mukumviriza ikiganiro cyo muri 2013. Ntabatibuka kakana turabaye mwiriwe nshuti n'abagezi mwese duterana ikono mugoroba, turabaye ikaze ugira kandi akusabisi y'Uburundi, cyane cyane tubabwira ngo
kuri icyo kiganiro yagatwubake mwamaze kubitwereka kenshi ko ari ikiganiro mukunda muritwandikira muradutelefona tukaba rero twizeye ko no ku mugoroba biza kugenda neza tugomba rero kumenyesha ko twasubiye gutumira abakunzi benshi mukunda kutubaza badushyikiriza ibiganiro bitari bike bizayana twubake umushingantahe Akamurenga Theophile hamwe n'umufasoni we Clemence Gasana bakaba ku bisanzwe igikorwa ahanini bakoresha Imana bafasha ingo n'imiryango mbere baza kuvyivugira twagomba rero tuze kuganira kuri uno mugoroba ujanye bwa budasa buri hagati y'umugabo n'umugore ari nabwo kenshi butuma bubatsi abubakanye iyo batavyifashemo neza ngo bagire kumenyana bagire gutabana no kwihanganiranira niho usanga kenshi hava intambara ugasanga umwe ararusha uwundi nabo mu rugo batunze canke baronse ari abana barashirwa mu mporero. Murakoze. Murumva ko ubudasa bw'umugabo n'umugore twabumenye tutarashika mu rugo byaradufashije cyane. Ubushakashatsi twakomeje kubukora tumaze no gushika mu rugo kuko twasanze umugabo n'umukenyezi ingene Imana yaturemye murabizi turatandukanye cyane. Hari ikindi gitabo twasomye cyavuga ngo umugabo n'umugore bava ku isi zibiri zitandukanye kandi niko biri uravye n'ingene baremwe bava ku isi zibiri zitandukanye. Umwe yavuye mu ivu undi akava mu rubavu nizo si isi zibiri zitandukanye. None rero nari nshatse kubabwira ko umutwaro w'umuryango ari muri twebwe ingene rero tubwiye Imana yarakoze hari gahunda itworoheye kwamanja nicyo gituma byatworoheye cyane turabishimira Imana kuko hajya nigera ibitubako umuntu arategura imigambi ariko Imana nigera ibitubako. None rero ni ukuri mu majambo make nagomba nsaba abantu bari hano bose bamfashe gukomera amashyi menshi cyane ya association kugira ngo batange. Sinoshobora kuronka amajambo nokoresha yo kubashimira kuko ni binini cyane baraza kuvyumva igituma nitubandanye. Rero twagomba twinjira mu cigwa tugiye kuyaga iki bifuje ko twoyaga ku muryango qu'est-ce que la famille dans le plan de Dieu. Twabiteguye mu Kirundi naho tereme iri mu Gifaransa mbaza ko atangorane hama mbere yuko ntangura mumfashe cyane gose dukomera amashyi mutandukanye wanje mumfashe ndamushimire bose kuko jewe ndi hano mpagaze nk'umugabuzi mugabo harya ari nk'abaserveur bo ngaha nibo baba batetse ushobora kumushimira ukamuha pourboire byari biryoshye bimeze neza wakoze umusaruje neza mugabo wawe niwe hariya ntumwibuke afise uruhara runini cyane kugira ngo ibi tube turiko turayaga nk'uko Imana imihezagire cyane. Turaza kuvugana ku bice bitatu. Igice cya mbere turavuga umuryango ni iki, turaza kubasangiza ubushakashatsi tumaze gukora ku muryango hama Pawulo hari ijambo yavuze mu cete cya mbere yandikiye Abikorinto Pawulo yandikiye Abikorinto 2:1 aravuga ngo nanje bene data hamwe n'abasanga iwanyu sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge mu kubamenyesha ibanga ry'Imana. Natwe ntituje turagakura haba namba kuba yangisha ku vy'umuryango turi bato nta buhinga canke ubwenge burenze ubwo mufise haba namba tuje gusangira ikiyago. Bishoboka ko twoba tumaze kugira ubushakashatsi tugoba umaze kugira mugabo nta kivyemeza ko ejo nawe utazoba umaze kugira uburenzi ubwo dufise. Rero nagomba munkundire tujane muri iki kiyago ushobora kuhungukira ibyo uzofatira ko nawe ukabonera byinshi cyangwa ushobora no gusanga hari byinshi ufise turaza kuyaga kuko igice cya mbere nico ari presentation gusa hama mu gice cya kabiri turaza kuja mu migwi tuvugane nibiki bibangamiye umuryango bigatuma utubakika neza uko Imana yabitegekanije. Ego turaza kuyaga tuje mu migwi tuvugane kuri ico kibazo tubiyage hama ubugira gatatu
turaza kurabira hamwe twokora iki kugira umuryango wubakike uko Imana yabitegekanije. Ego ni ibyo bice bitatu tugiye kurabira hamwe. Duce dutangura rero n'icya mbere, hama mwaza kumbabarira mu kazi ka misi yose canke ibikorwa nakoze umwanya munini habaye mu kwigisha. Rero umva kubwigisha ntigahera. Hari abantu baba bazi indwara yitwa nomophobia muri mwebwe. Nomophobia iyo bamaze kuyumva, ego ubizi kwiki mukayizimya cyane sinzi ko byaba bimaze kugushikira ikaze mutabyiteguriye, umuriro ugahera bakayikwiba ukanyiragira, mwama mwiyumva gute mu mubiri? Urabura amahoro, urahungabana, mu ncamake uraba mal à l'aise, kumva nyene yuko hari ikintu ubuze. Nomophobia niyo rero. Nomophobia niyo ni ukuvuga twarabaye dependa cyane kuri zo ku buryo umwanya wose dushaka kuma dukora twishyura wibaza ngo waba kwandikiye, wibaza ko waba kurondeye. Ni ukuvuga umaze umwanya utari turayikoresha ukumva ko ubangamiwe. Rero karagaciye ngo mube maso, muzoze muriha ku munsi bishobotse umwanya wo kuyizimya cyangwa kuyivako. Korana n'abaja kuryama bakayikoresha, karana bakumviriza utuziki kuri YouTube baruhuke neza. Iyi nk'ubu hano turi jewe mu byo nize nagize ja informatique, champ magnétique ziba ziri ngaha tuto turi yawe uzibonye n'ingene ziba ziriko ziratanta mu mutwe hose mu mubiri, ni ibintu by'agatangaza. Evite yuko uziha n'abana cyane tutari muri modavyo. Ubikoze volontiers hariho igice cya cerveau kiba kiri sollicité, kica kiba disponible, ukiyumvira neza, ukasumira neza ibyo urimo, kumva ko utekaniwe. Rero nshimye kubivuga uko kugira ngo ndabibasabe mubinkundiye mukuremo connection, ushyire ku ruhande, ubishobora shire muri mode avion, ushaka zimye, ashaka kuruhuka mugabo ntawe ndabitegetse. Oya, nshatse kugira ngo umwanya tugiye kuyaga ibyo tuza kuyaga cya gice itwara ukingabire ukimpe uyu mwanya, nzoba mukoze Imana ibahezagire. Hariho rero umukozi w'Imana yitwa Dr. Miles, bamwe baramuzi cyane no mu Burundi, yarahaje 2014. Icumi rero ngomba dusangire yavuze ku muryango, icyo umuryango wabereyeho tujyane kuko turaza kugira ikiyago kuri byo. Yavuze ngo umuryango niwo shingiro kamere ry'ukurondoka, kuko niwo wonyine washyiriweho gukomoka k'iterambere rirama kandi ryuzuye. Umuryango niwo shingiro kamere ry'ukurondoka. Tuvuze ukurondoka si kwibaruka gusa abana. Nagize translating yabyo bivuye mu Congereza nshaka mu Gifaransa ngerageza kurondera mu Kirundi. Mu Congereza birerekana neza ko ari to be fruitful. Ikintu cyose kiri mu muryango, ibi dukora ntange nk'uburorero, inkoko tutunga, inka, ibikorwa bya misi yose bijya bikorwa gukora, ubudandaji, kuvura, igikorwa cyose uko kiri kirarondoka burya. Ibitungwa birarondoka, ibikorwa birarondoka. Yarashatse rero kuvuga ngo ikintu cyose kirondoka. Burya umuryango washyiriweho kugira ngo ibyo bintu bikunde birondoke, si kwibaruka gusa. Ngo niwo shingiro rero kamere, atari umuryango hari nta kintu kimwe cyorondoka. Kuko ngo niwo wonyine washyiriweho gukomoka ko iterambere rirama kandi ryuzuye.
tujye kuri kabiri. Umuryango ni ukomokamo igihugu cyiza n'ishengero ryiza. Abantu bose bari mu gihugu kigizwe n'imiryango. Iyo tugiye aho dusengera nta n'umwe aza atavuye mu muryango. Nuba yipangiye ataruba kugwiwe afise umuryango akomokamo. Umuryango rero ni ukomokamo igihugu cyiza n'ishengero ryiza. Gatatu acavuga ngo inkomezi z'igihugu n'ishengero zikomoka mu nkomezi z'umuryango. Inkomezi z'igihugu, inkomezi z'ishengero zikomoka mu nkomezi z'umuryango. Uko inkomezi z'umuryango zingana ni uko nyine inkomezi z'igihugu n'ishengero zingana. Umuryango mwumva gute? Mwahora mutahura uko uyu mugabo yabivuze? Mbega murabona ufatiye kuri iki gice agace ka gatatu, wiyumviriye imiryango y'abarundi uko yubakitse, aho uherereye, ibyo ubona, ibyo wabonye, nyarukije ntiwe ndababaza, hariho ubushakashatsi bwakozwe umenga na OMS, Ministère de la Santé, hamwe na Coopération Suisse. Sinzi ngene babukoze, mugabo bagaragaje ko abantu hafi 8 ku 10 bafise ihungabana ridasanzwe bakwiye gufashwa hano mu Burundi. 8 ni kuvuga aha tugiye turi hamwe turi 10 ko 8 baba bafise ihungabana bakeneye ubufasha. Ni kuvuga dushobora no kubishyira ku muryango. Kuvuga imiryango 8 mu 10 gafise ibibazo bikeneye ubufasha kandi bwihuta. None mwiyumvira icyo kintu, mubona hari igitangaza kirimo kubona igihugu cyacu kimeze uko kimeze? Nakabazo mwiyumvire, mubona igihugu cyacu ibyo tubayemo uko turi, mwumva hari igitangaza kirimo nimba inkomezi z'igihugu zikomoka mu muryango? Nta gitangaza na kimwe kirimo. Ni ukuvuga igihugu turi ni ibyamwa nyakuri by'uko imiryango iri. Kandi n'ishengero aho musengera dusengera hatandukanye niko biri. Turi ibyamwa by'uko imiryango iri mu hari mashengero ameze. Dukomeze. Kandi igihugu n'ishengero ni ibyamwa nyakuri bivaho kumwe n'imiryango ibayeho nabivuze. Gatanu, intumbero y'umuryango ni gukingira igihugu n'ishengero. Uyo muryango wawe uriho, Imana yawimviriye ngo ubeho kugira ukingire igihugu n'ishengero. Nje nsaba rero uzuriraba wonyene, ntubabe niwo mubaka agatwiki wawe. Wewe igitumye uri mu muryango, Imana yimviriye kugira umuryango kugira ngo igihugu n'ishengero bikingigwe. Turaza kubibona mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi icyo bavuga ku muryango, icyuhi baza kumiko. Umuryango ukomoka mu ibwirizwa shingiro ry'Imana. Mu yandi majambo, umuryango niwo wategerezwa kugaragaza igicapo nyakuri cy'Imana ku isi. Umuryango ukomoka mu ibwirizwa shingiro ry'Imana. Ni wowe wiyumviye kurondera uwo mubakana, uramuhitamo, baraza barakoresha, urabyemera, urabyumva ko wibamo, urategura urubanza, urabwira imiryango, urabikora. Naho byose umenga byavuye mu mutwe w'iwawe. Nibaza atari bake hano mwarasenze Imana ngo ibafashe. Icyiyumviro si icy'iwawe, icyiyumviro cyavuye mu mutima w'Imana. Isi itararemwa niyo yiyumviriye gushyiraho umuryango kubw'izi mpamvu zose, kugira ngo umuryango ushobore, Imana ishobore kuwucamo aha ku isi hagaragara igicapo nyakuri cy'Imana. Burya ishengero ntiryoshobora kugaragaza igicapo nyakuri cy'Imana ku isi imiryango itameze neza. Ntibikunda, ntibishoboka. Kandi hano nyine mubona dufise ibibazo, ukibaza ibitandukanye ku ishengero aho uherereye. Ikibazo ni iki?
ikibazo kiri mu muryango. Dukomeze indwi, umuryango ntiwashyizweho n'igihugu cyangwa n'ishengero, oya, umuryango wari usanzwe uhari imbere y'iki gihugu n'ishengero bibaho. Icyo nicyo gituma tudakwiye guha umwanya munini igihugu n'ishengero kurusha umuryango. Tuhatende cyane tubasubire. Icyo nicyo gituma tudakwiye guha umwanya munini igihugu n'ishengero kurusha umuryango. Nibaza ko iki gihe ari igihe Imana ikiragira ubuntu kugira ngo imiryango inagurwe ivyo Imana yavuze kuri iki gihugu bishobore gushika. Murabizi ko dufite amasezerano menshi kuri iki gihugu. Jewe ndavyibuka muri 2008 abari bari hano Bujumbura Moses Korora kiza kugira ibikorane hano. Niyo munsi natangura kumva amasezerano Imana ifise ku Burundi, hakaza bari bakavuga. Hari umupastor avuye muri Singapore yatubwiye ko yahize ikarata aronse ubwo buhanuzi, arahiga Burundi ikarata arabubura, ninze kubwirwa n'umuntu. Yamuvyeyi ndamubona ariko araduprotokora kabisa icyo gihe. None burashika burya buhanuzi. Imiryango nitwaye imiryango yubakitse neza zoca bishika. Imana irindiriye imiryango izoca kugira bishike. Cyo gituma rero nabashimiye cyane muri inzira Imana igomba gucamo kugira ngo ivyo igomba bishike muri iki gihugu. Amen. Ego. Twahaye umwanya munini igihugu n'ishengero kurusha umuryango, ndabesha. Niyo ntirabe nawe umwanya umara ku kazi, umwanya umara ku ishengero no mu muryango umunini n'uwuwe. Igituma navuze ndashimira Imana ko hari impinduka iri kiraza, nuko nk'iki kiyago tugize haraciye imyaka ishika kuri 5 tuza turaronka ubutumire nk'uku bw'abantu tuyaga ku muryango. Kandi Imana ibikora mu buryo bw'igitangaza. Mwe mwagize association, ndafise umugenzi twari kumwe kuri universite ngira yagize umuhamagaro wo kuba paka, amaze kubera paka imiryango 17 kandi yabaye buhagarike baguma bamusolicita cyane. Yahavuye abihindura rero ngo umuhamagaro w'imiryango. Uko umwaka utashe bose arabakoranya, uko umwaka utashe haraciye imyaka ninga 4 badutumira iminsi 2 kugira twige iby'umuryango. Hari n'abandi bagenzi bagize support d'association aho bari nabone bamaze kudutumira 2 tuyaga kuri ibi. Igituma mvuze ivyo, bamwe muri bo batubajije bati none ko uvuga ngo cyangwa uyu mugabo yavuze ati turakwiye guha umwanya muri kurusha umuryango kubera ari gushiraho igihugu n'ishengero ngo twara umuryango umwanya munini dukora yiki. Cyo ni kibazo batubajije. Kuba na bamwe n'abandi bavyibaza, mugabo mwumve ko umuryango ni ushiraho ishengero ni ushiraho igihugu. Na inverse siyo. Niwo umuryango ni ukingira ishengero ni ukingira igihugu. Ngibyo byanditse kuri 8. Imiryango ni irema igihugu, imiryango ni irema ishengero, igihushane cy'ibyo ntigishoboka. Dukomeze gusambuka k'umuryango bizana gusambuka kw'igihugu n'ishengero mu bice byose bibigize. Cyo gituma navuze nti nimba imiryango y'abarundi imeze uko imeze no munsi, mba hari igitangaza kirimo kubona dufise igihugu kimeze uko, ona dufise amashengero ameze uko. Nta gitangaza na kimwe kirimo, ahubwo harimo n'imbabazi z'Imana. Iyo usambuye urugo umuryango uba usambuye igihugu n'ishengero. Umuryango ni ikintu giteye ubwoba, ni industry ihingura urupfu rw'igihugu n'ishengero cyangwa ubuzima bw'igihugu n'ishengero. Ntuhave wibaza rero ujya mu bana ubanye n'uwawe ngo birijana. Oya ntibyijana, birica cyangwa bigakiza.
hari akantu sinzi ko mukibuka mu ishuri rien ne s'opère rien ne se crée tout se transforme niko bimeze nimba tugomba igihugu cyiza rien ne s'opère rien ne se crée tout se transforme igihugu cyiza kiri mu minwe y'imiryango ishengero ryiza riri mu minwe y'imiryango ngo nicyo gituma ingo n'imiryango ariho hantu satani akunda gutera cyane kuko arazi neza ko gusambura urugo gusambura igihugu n'ishengero bica mu gusambura umuryango ayo makuru satani arayafise neza cyane kandi murazi yuko aza mu isi akororerwa mu isi isi yabwiwe ngo ubonye ibara wasiwe uko umugwanizi akororewe muri wewe rero biradusaba uku turi ngaha twumve kumwe uyu mutwaro twumve iyo umuryango uva niyo ugarukira twumve ibikomoka mu muryango kugira ngo nitwashika muri cya gice cya gatatu tuze kurabira hamwe nibaza ko turaza kubasangiza umutwaro wacu namwe aha muri association barawufise ni munini n'abandi bose baje hano tugire urunani rudasanzwe kuko uyu satani afise amayeri menshi tutamenya amayeri yiwe ngo tuyakontorone umuryango ntuzopfa wubakitse neza hariho uruhara rw'iwacu uruhara rw'iwacu ni ukugira ubumenyi ingene umuryango ukwiye kubakwa neza n'ingene wa munyamayeri awusambura abasirikare ku rugamba baba bafise information zibiri ingene barwana neza urugamba n'ingene badeje umwanzi none mwiyumvira ko kugira amategeko atogwe nabi mu gihugu wibaza ko satani yirirwa araja mu nama nshingamateka canke impuzamateka aja muhiri wabo hagati y'umukenyezi n'umugabo bikayangara amakuru yafise neza sinzi ko haba bagize psychology hano canke psychotherapy iyo habaye uruhagarara muri wewe mu muryango uruhagarara ruteza stress nayo ituma hariho amasantere ari mu gice cya ame iherereye ahaburya mu bwonko n'amasantere de traitement ane aca fonctionne nabi ufata decision nabi volonté zawe zica zicurika ibigumbagumba bica bihungabana iyo voilà ushitse hajya mu kigobe cari ukundi twe tugaca tuma twidoga ateye amategeko mabi canke ibiruko biri kuriya kandi bitava haja kandi ivyo bikorwa nande na wa munyamayeri satani dukomeze ingorane yose yo mu kibano ingwara zo mu mutwe ihungabana mu migenderanire hagati y'abantu n'abandi ingorane z'ubutunzi n'iterambere bikomoka mu gusambuka k'umuryango yewe ibi bintu ndiko ndabasomera abantu bazi uyu muntu barazi uwariwe ngo ingorane yose yo mu kibano ingwara zo mu mutwe ihungabana mu migenderanire hagati y'abantu n'abandi ingorane z'ubutunzi n'iterambere mbere turazifite hano iwacu ingorane z'ubutunzi n'iterambere nibaza aho ku isi tuza kuyisonga mu banzi ivyo bintu nari mumvise iyo bikomoka mu muryango none ko twifuza kubihindura turiko tubihindura gute turiko dukora gute turiko tubaka umuryango numva no basaba amashi kandi musubire mu mpera amashi ya association forever kuko bariko bakoraho le salut de la famille c'est le salut du pays c'est le salut de l'église reka tuje naratangaye ibyo uyu Dr. Mayizi yavuze biremezwa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo ya 30 sinzi ko mwana mumaze kurisoma
article ya 30 muri constitution ivuga ngo urugo niko shingiro kamere y'igihugu naho ndabarageje ijambo ibyitwa shingiro ntibyanditsweho n'abarundi kagiye gahindagurwa mugabo yiyumviriwe n'abarundi ni kubera icyo babivuze gutya ndahajya barabizi ko bavyanditse gutya icyo ndavyibaza n'abavyanditse sinzi ngene bavyanditse n'abavyanditse igitangaza urugo niko shingiro kamere y'igihugu ni ukuvuga iyi nzu uko muyibona ifise nivo zingahe ziduga hejuru twaduze n'amasansoro kugira tunyaruke mugabo kugira igume imeze neza mu mushinge ni ukuvuga umushinga w'igihugu n'imiryango twisunze bwa bushakashatsi ni ukuvuga ko imiryango 8 muri 10 irafise imiganga hariya muri fondasiyo muribuka perezida ariko aravuga yuko umunsi umwe tuzikanga Burundi buri muri zero aho gantu nako mwigeze mu ati ko dushobora kwikanga umunsi umwe Burundi turi mu busa ataho dusigaye nibaza ko yari ko yivugira ibindi biharuro bindi byaba yari karabwira mugabo uravye ko imiryango yubakitse igihugu kikaba kigiterereye mu buntu bw'Imana ngo kwabirana niyo nkingi yaguye n'amategeko leta irakingira bidasanzwe ingo n'imiryango birakorwa hati ababyeyi basanganywe uburenganzira kama bwo kurera neza abana babo kandi barabitegerezwa mu kurangura iryo banga bashigikirwa n'igihugu n'ibisata byacu birakorwa gutya urugo n'imiryango mbere n'igihugu cyose bitegerezwa gukingira bimwe bidasanzwe abana bivanye n'uko batarashika mu bigero imvo n'imvano yo kwandika ibintu yari iyi nibaza ko kwari kugira ngo hakingirwe imiryango y'ejo igihugu kizoba gifise fondasiyo nziza jewe ibintu birantera ubwoba cyane rero uko biri uno munsi abana abagabo abagore bo mw'ibarabara bakomoka mu muryango bakorotse bava mu ijoro none cyangwa ikuzimu abana abagabo n'abagore bo mw'ibarabara nene nabo babona abagabo mw'ibarabara n'abagore bo mw'ibarabara hari umusipologe twigeze kuyaga atubwira ati jewe hari habo twankadra bakuriye mw'ibarabara bavyandirayo none iyo bari hamwe kuvuga ngo tubakureyo bagiye hano kwitonda iwabo uwo n'uwabimbarira abakorera ikibazo gikomoka mu muryango abagabo n'abasore bafata ku ngufu utwana duto bakomoka mu muryango none kugira ngo arinde akora ibyo industry yamufomye ntumva ko ari umuryango wa mubi arahicisha bikaba amabi yose afatiye ku gitsina aguma yiyongera ku rugero runini ni ingorane ikomoka mu muryango abagabo n'abagore bariko bahitanwa n'amakanseri AVC abahinga bagira bati ni ingorane ituruka mu muryango kubera uburemere bw'ibiberayo ihungabana ya stress yo ku rugero runini bica bituma amaraso asekira nabi hakaremeka amaserire adakenewe cyangwa nayo yarakenewe ntaze iyo kanseri iraje ukumara umwanya munini wiyumvira wahuye n'ibiguhungabanya imitsi yo kw'izosi ugatangura kumva iremerewe utarondeye ingene uruhuka cyangwa ingene uba detendu ngiyo AVC kubera umurindi w'amaraso uri gutera cyane udutsi tugaca ducika hypertension na diabete zimaze kwirana mu buryo budasobanutse abahinga bagira bati ni ingorane ituruka mu muryango hereye inyifato dufise uno munsi nyine turiko dukemura ivyo bibazo byose mu gihugu no mw'ishengero tumeze nk'abantu batewe n'isazi zazanywe n'igikomere hama tukagira ishaka ryo kwirukana isazi tutavuye igikomere ndabesha iyumvire ama action yose ariko arakorwa mu muryango kubw'umuryango mu gihugu n'ahandi n'ibindi bibazo byose ngene turondera kubikemura mw'ishengero mu gihugu ahantu hose hari ama ONG menshi akora yitanga mu buryo bwinshi amasosiyasiyo menshi mugabo by'ukuri impinduka ntiboneke twabaye rero nk'abantu batewe n'isazi hagukura ikizana isazi tukarondera kwirukana isazi
tuzokwirukana isazi zo mu Burundi, zo muri Kongo ziza, n'izo muri Tanzania, no mu Bubiligi, no mu Buhindi, ntizizopfa zigiye nitutahura n'ituma isazi zimize. Uwanga isazi atakanuka. Tuje mu muryango dutabane. None ikibazo ngomba kuca tuvugana ko gatoya, nimba imiryango ikomokamwo, nimba imiryango myiza ikomeye kandi nezerewe ari ikomokamwo igihugu cyiza n'ishingiro ryiza, ni kubera ko umuryango atariho dushira umwanya munini n'ingufu nyinshi. Ni ikibazo ushaka ko tuca tuvuganako, kiro presentation yanjye irahejeje mumva tuganire kuri izi point zose. Ushaka aza kuvugana ingarukane, mugabe ikibazo ni iki, ni kubera iki ko dukeneye ishingiro ryiza, dukeneye igihugu cyiza, hama ahakomoka igihugu cyiza n'ishingiro ryiza akaba ari mu muryango, ni kubera ko atariho dushira ingufu nyinshi n'umwanya mwinshi. Nagomba rero